n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, bashimire rwose uru rugendo rw'iteka rihambaye mugize hano kuri uyu musozi wa Ramba. Turaja kubibona cyane cyane twaja mu bibanza bitandukanye. Twahise ngo Ineza Hospital. Iri zina twarondeye izina ryo kumvikana ko by'ukuri tuje kugira ineza, turabadandaza ariko turifuza ko ari kibanza umuntu aja gwaye arushe yisanga hariho urukundo rw'Imana. Tumenyereye yuko dushobora kopera appendicite tubanje kugurura, ariko iyi iradufasha kopera umuntu tutamwuguriye mu nda, tugacisha akuma kamwe hano bibaye ngombwa kandi kagaca hano, ibikorwa byose bakabikorera indani kugeza baca basohora twatuma komenga n'utuntu tw'udusoko duto gusa duhari, kandi ivyo bigafasha umurwayi ntarateba mu bitaro. Twagerageje gushyiramo ibikoresho bituma uhakiriwe amagara yiwe yitwararikwa rwose. Ni appareil spécial cyane, tuyita colonne de célioscopie, ikora icyo twita chirurgie mini invasive. Majambo make ni chirurgie twopera umuntu tutamwuguriye wese. Ubundi bwo iyi chirurgie mini invasive niyigezweho mu bihugu biteye imbere, ntibacugurura umuntu mu nda kugira ngo bopere nka appendicite. Oya, n'abari hernie barakoresha ibi vyuma bagashobora kumwopera. Agome hariho imirima mugabo wagenda nyene unyororomba ntabarabara urondera akayira aho uca, ariko murabona ko iterambere ryamaze kuhashika. Uravya hirya hari imigambi iriko harangukira, abantu bariko barahipfuza gose. Rega hepfo hariko harubakwa n'ikintu citwa Paradise. Sanga hariho ibihimba bimwe bidakora neza, vyamaze gusinzikara. Tuca tumuzana mu iki cumba aho dukora scanner y'ijisho, tuca dukoresha iki cuma nico gica gihimbagura pande bw'ijisho tukabona donc uruhande rwayo arigo. Hama tension y'ijisho, umurindi umuvuduko w'amaraso ari mwinshi mu jisho, twakoze igipimo tukabibona, tukamuha imiti, turamuzana kuri kiya cuma nico bita champ visuel, turamushiramwo akajamwo, hama tukamukorera ibipimo tukabona ingorane ahagaze. Niko biri dutewe iteka na nyene icubahiro umuvyeyi wacu w'igihugu cacu cisa c'u Burundi, bishoboka twumwongera amashi menshi kubona aduteye iteka. Imbere yuko nyene icubahiro akora igikorwa coba kitumye bafata urugendo gushika hano, iri ni ishengero ya Beloved Church. Rero Imana yatugiriye neza, iratugabira muri ya migambi dufise hano mu gihugu cyacu. Dushobojwe n'Imana kubaka ibitaro bihimbaye binezereye, ari navyo muduteye iteka kugira ngo mubigendere munadufashe no kuvyigurura
reka tubongera amashyi menshi umubyeyi wacu ibisigaye umubyeyi mukuru maze turongore muri ibikorwa kugira ngo agendere ibitaro kazi kugira ngo kimukuru w'ishengero church kugira ngo ashikirize ibyo bikorwa igisabo badusabye abasha kwishyira mu bikorwa amusigurire ibiriyo abasha kubimwereka asanze ari ibyo baca kugurira atari byo azoca agaruka. murakoze n'icyubahiro umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ibashimire rwose uru rugendo kwiteka rihambaye mugize hano kuri uyu musozi wa Ramba ari imbere cyicaro gikuru cy'ishengero rya Beloved Church mu Burundi, akaba ari naho bubatse ivuriro Ineza Hospital twaryubatse mu mugambi wo gufatikanya na leta mvyeyi leta nkozi, cyane ko mu mbona kazoza mwadushikirije mwahamagariye uwo ari we wese kugira icyo aterereye kugira ngo igihugu cyacu gishike ku iterambere. Ku bijyanye n'amagara y'abantu twabonye rero twoterera, hanyuma turabona ko muri aka karere turimwo hakenewe by'ukuri ivuriro ryiza mu buryo bw'inyubako, ariko cyane mu buhinga bukoreshwa. Turaja kubibona cyane twaja mu bibanza bitandukanye bw'injiro, turaja kubona aho twakirira abantu, twagerageje gushiramo ibikoresho bituma uhakiriwe amagara yiwe yitwararikwa gose. Hariyo n'ibindi bisata bitandukanye nkaho bita muri laboratoire, turaja gusangayo ibikoresho vyo ku buhinga bwa none ibipima amaraso n'izindi ndwara zitandukanye. Mbere muraja gusangayo bimwe mu bikoresho ngira ngo biboneka hake hano mu gihugu, no mu yandi maserivisi bijanye no kwitwararika abakenyezi bibungenze, naho nyene ibikoresho biriyo bimeze neza, ivyo kuvura indwara zo mu nda no kumurika ku buryo umuganga yoroherwa ariko aravura. Hanyuma turaja guca mu sata c'amaso, twahashize ingufu nyinshi n'ibikoresho bikomeye byo ku rugero rwa none, ku buryo umuganga atarangiriza kugupima bisanzwe gusa, ahubwo amurika ijisho akaribona mu ntimatima n'ico bita inyuma y'ijisho, arangije akabona ko bikenewe kuri baganga bambwiye ngo ntibavyita kuri baga, ariko bambabarire nkoresha ijambo kuri baga, bikenewe ko baribaga bakaribaga, mugabo bakaribaga babonye neza ko bikenewe. Muraja kubona ivyuma bitandukanye vyo ku buhinga bwa none. Ikindi twabonye gihambaye, abantu baragira indwara zitandukanye, abibaruka, abakomereka n'abandi. Turafise ama block operatoire nayo nyene ari ku rugezo rwiza n'ivyuma bigezweho. Mbere muraja gusangayo bimwe muri vya vyuma abaganga bakoresha bashobora kubaga mu nda canke mu bindi bihimba batiriwe baragukomeretsa cyane, barungika y'akantu bakakubaga ku buryo inyuma y'amasaha 3 bashobora kurondera ko bakubaze ntibabibone neza. Turafise igisata cyaho bibarukira, twaragerageje naho nyene turashira ibikoresho bikwiriye kandi vyiza ku buryo umukenyezi yituye bino bitaro ashobora gufatwa neza, n'ibindi bikoresho bijana kwitwararika abana, sale ya animation aho twakirira abagwaye mu migwi itandukanye, hamwe bita sale commune hamwe na chambre individuelle. Kumbure ayandi madetaye nyene icubahiro turaja kuyabona. Murakoze.